Shalom to you. Mwami Yesu Kristo abwicubahiro kubw'ubuzima bwawe. I have a very short message for your life. Fise message nziza ku buzima bwawe ivuga yuko Imana igukunda. God loves you. Ariko Imana irakeneye urukundo rwawe nawe ko rugaragara canke se gwirekanwa ku Mana. Reka ndakubwira ikintu kimwe, ni waba umwizigirwa ku Mana, Imana izogutangaza. God will shock you with a lot of surprises. God will shock you with a lot of unexpected miracles. Wowe gusupfa ko mwizigirwa, just be faithful in the face of God. Be faithful in the presence of God. Ubo mwizigirwa. Hari kuba mwizigirwa ku Mana, hari no kuba mwizigirwa kuri bantu basanzwe batandukanye. Hari abantu benshi noge navuga muri Bibiliya benshi. Daniel yabaye mwizigirwa, aratererwa mu gobo gw'intare. Muri we yari yiteguye ko agiye gupfa, ariko Imana iramushokinga mu kumukorera igitangaza cyo kumutabara mu gobo gw'intare. Intare zari ziteguye kumurya, zasonzeshejwe, ntizashobora kwasama ngo zishobore kumumira cyangwa se zishobore kumutantamuramwo ibice byinshi cyane. Kwira ko yabaye umwizigirwa, aravuga ngo ntago niteguye guhemuka ku Mana. Imana imukorera igitangaza, surprise idasanzwe yo kumurindira abandi batarindigwa. Hari abasore batatu, Meshach, Abednego hamwe na Shadrach. They were there. Babu mwizigirwa ku Mana. Baravuga ngo we are not ready to bow in front of this idol. Ntago twiteguye gufukamira kino kigigwa Mana. Na Imana itodutabara, ntitwiteguye kuyihemukira. There is a lot of things. Hari ibintu byinshi cyane biriko biragerageza kukwereka yuko utegerezwa guhemuka, utegerezwa kuba undi muntu utari we, utegerezwa kwikomporta ukundi, utegerezwa kugira ingeso mbi, utegerezwa kuba umuntu mubi n'abandi babayeho uku n'abandi babayeho kuriya. No, keep on being faithful. Ubu mwizigirwa ku Mana na cyane cyane no ku bantu, kubera ko abantu n'Imana izokoresha mu kugupromotinga, n'Imana izokoresha mu kuguhereza akazi, n'Imana izokoresha mu kuguha umugisha, n'Imana izokoresha mu kukuraba byiza, hanyuma rero bashobore kukubera umugisha mu buryo butandukanye. So these guys baravuga ngo ntago twiteguye naho bigenda gute, nato dutabara data, ntitwiteguye kufukamira abayari. Imana irabashokinga. God shocked them with a great miracle by saving them. Ibakora igitangaza. I want to tell you that when you will be faithful, God will shock you with a lot of uncountable miracles. Inchuru udashobora guharura. Imana izogukorera ibitangaza bitandukanye. Gusa ubandanye ko mwizigirwa mu buryo budasanzwe. There is this guy Moses. Imana yaramubwiye ibintu bitandukanye mu ibimenyetso agenda kwereka Farao, ariko Imana ntiyamuhaye andetaye ibimenyetso byose bitandukanye. Hari ibintu byinshi Imana yakubwiye, avuga ngo my daughter, my son, I'm beginning your life. I'm going to take you to the next level. I'm going to move you from here to another place. Ariko Imana ntigeze ikubwira the process cyangwa se aho izogenda gucisha kugira ngo ugere aho hantu yaguteguriye gushika. Hariho kuraswa imyami, hariho kubwirwa nabi, hariho gutukwa, hariho ibintu byinshi, hariho gusonza, hariho gukena, hariho ibintu byinshi cyane. Ariko hamwe n'ibyo Imana yateguye ukuntu izogenda ikugwanira n'ukuntu izogenda igushoboza. Imana yarungika Mose kwa Farao. Mose aragenda kwa Farao, amaze kugerayo aramubwira icyambere. Farao aranka. Farao amaze kumwankira Mose acasubira gufukama. Avuga ngo God, niwe wandungitse, niwe wantumye. So umuntu wantumye ko yanse kunyumvira, Imana imukorera ikindi kintu itari yavuganye nawe ubwa mbere. Hari ibintu byinshi cyane gose. Hamwe nzokomanaza umutima wa Farao. Gukomanara kwa Farao no kutumva kwa Farao kuzotuma nguma nkora ibitangaza byinshi cyane mu gihugu cyo muri Egiputa. So my precious in the Lord, my dear friends, nagomba kukubwira yuko you may
be meeting a lot of circumstances, a lot of barriers, a lot of strongholds, a lot of things today. Ariko nagenda kubwire, whatever you are meeting, whatever strength things you are meeting today, it is preparing you a weight of glory. Biriko biragutegurira uburemere bw'intahe, amarira urira, ibibazo urira, the consistency, kubandanya no kuresista kw'ibibazo. Imana bizotuma ibandanya kukwiyereka cyane n'abantu bamenye ko ufise Imana. We gusubandanye ko mwizigirwa ku Mana. Niba Imana ravuganye nawe, niba Imana guhamagaye bo mwizigirwa ku Mana, of course ube n'umwizigirwa ku bantu, kubera ko umugisha uzova ku Mana uce ku bantu kugira ngo ushobore kugushikira. Ntubu mwizigirwa ku Mana gusa, kubera ko urashobora kuba mwizigirwa ku Mana ukahembwa kugororoka no gutungana no kuzobona ijuru gusa, ariko ibyiza byo mwisi ukabibura. Ariko ni byiza kuba umwizigirwa ku Mana, ariko no ku bantu ukaba umwizigirwa, kubera ko Imana ishobora kukugura umuryango kubera ko wayibereye umwizigirwa. Ariko kubera ko utazi ko umwizigirwa ku bantu, aho hantu Imana kugura umuryango ukahaja bikakunanira kuhaguma, bakakwirukana cyangwa bakagusohora, cyangwa se akazi kagahera, cyangwa se indi opportunity runaka igahera, because you are not faithful. Please be faithful in whatever you do. Wemera abantu baguhemukire, reka abandi bahemukire, reka abandi biyandavuze, reka abandi bave mu gakiza, reka abandi bagire ingeso mbi, but you be faithful. Bo mwizigirwa, I promise you, God will shock you with a lot of miracles, with a lot of unexpected thing. Imana izogutangaza mu kugukora ibintu utari witeze n'ibyo utari uyizigako. I'm here, you will be telling me. Reka ndagusengere, Imana ikugirire neza. This is the power of the world, and I hope that is going to change something in your life. Ndizera ko ari kigiye gukora mu buzima bwawe. Let me pray for you. May God locate you today. Mana ndamusengeye uyu mwene data. Let your presence, let your glory, let your mercy, and let's open doors follow him or her. Imbabazi zawe zimugenderere, koko kwisuma byose kumusange. Mwami nyagura kungwa mumufashe kumwizigirwa, kandi ndamusaba imbabazi hatagiye abo mwizigirwa muri societe, hatagiye abo mwizigirwa mu muryango, mu kazi kiwe no ku giti ciwe. Umuhe kumwizigirwa no kuba stable. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro byawe ku buzima bwiwe, in the name of Almighty. Amen. Bless you. Nitezora Justin, mwari kumwe.